arakora n'abakoroni mwatuvuruza mu 2015 mwazi ko yari tugira tu ubu unye hariho ikintu ciswe mu kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kiriko kiravugwa shaka mvuga umwe nimuvugire hamwe mwese utuma ijambo rya mbere cimbira kwiki urakoze ijambo bo ku mategeko baziko barakwiganira ibyabereye yarusha akorana n'abakoroni hanyuma rero none ntabeshejeho niki kwaba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga ni igihanganye kandi arabahemba abahemba amahera kuyehe uzabumva ngo nta gitoro kihari agendera mu modoka agikura he ko ntamubona ariko agenda n'amaguru ngo nabuze igitoro agikura amajahe ngo nta gitoro neva yazanye hacamaze none ko akagenda n'amaguru igitoro agikura ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuye he ko nasanze ikintu afise wewe ngutira mbere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagiye Ngozi n'akabonye none igitoro gikura he kubera ni bibiri n'umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni ni bibiri kuko umuntu atacakora yo kwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma none batagwaye kwaje ko namwe yambaye ikirato gisize ko yambaye costume ayikura amajahe ibanze umuntu yavuze ngo yishima ngo ararima barimisha amahera y'igihugu waracari muri yavuga y'igikoroni kuko niwe bamukoresha camubwira umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe yoshobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi umuntu adashobora nuvuga agiye muri mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasumye nta mugore mubanza gutana rasyo cyamunane no kuzana umugore mugakiri baravuga ni daimoni mukoresha ni Sanibalate ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise kwa umugabo ni yubaka urugo tubone nawe abona umugore amubwira ngo urazana rasyo abo umugabo nawe mu rugo umuntu imyaka afise azigera ingana ikiburira ari umuntu w'umugabo asanza yananiwe kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi muri Bibiliya handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute oyambwira umuntu atunze inda yiwe gusa yomenya ingene ndaza abarundi zikwiye gutungwa gute arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. Aya majambo umukuru w'igihugu yavuze ko siyo ngoma ngarukeko, ariko nawe nyene nibaza yuko nawe nyene asubiye kuyumviriza yokumva yuko harimwo agahazi. Hamwe yishize mu kibanza c'uwo yariko arabigirira yokumva yuko bitaryoshe. Akantu gatoya konyene nagoma ngarukeko niri jambo yavuze c'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ngo mu 2015 nguyu yakorana n'abakoroni ngo yaratuvuruze akorana n'abakoroni mwatuvuruza mu 2015 mwazi ko yari akorana n'abakoroni murumvira ijambo ngo mu batuvuruze mu 2015 yarimwo akorana n'abakoroni. Ariko reka dusubire inyuma gatoya, ibi bintu biratangaje, ibi bintu kuguma babigarukana basubire babigarukana umengo niho baguma bacumita, ibi bintu nivyo bigisibije. Okay, umviriza, imbere yuko haba ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu, ico bise manda ya gatatu, nagomba mwumvirize ingene abanyagihugu bato bato babibona, mwumvirize ingene biyumvira. tugira tu ubu unye hariho ikintu ciswe mu kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kiriko kiravugwa shaka mvuga umwe nimuvugire hamwe mwese utuma ijambo rya mbere cimbira kwiki urakoze ijambo bo ku mategeko baziko barakwiganira ibyabereye yarusha byabintu bikomeye cyane kandi twatugeze habi twara amashamba kandi twarara ahantu hakomeye. Hanyuma baratubwira ati ibintu bye yarusha byatotse byagiye ku murongo, bati rero demokarasi ukwiri
umuntu azokwitoza irya mbere asubiye kwitoza irya kabiri, aje kwitoza irya kabiri irya gatatu abisa abandi bakitoza. Niko vyabaye biheje kuba ivyo yaritoza ubwa mbere, ubugira kabiri yaritoza. Intwaro yiwe y'ubugira kabiri yaratunaniye mu kutanana byabaye ubu nteye igiti jewe sinshobora kugira ngo ndagisatuze imbaho canke ngo ndagica amakara. Mfise akatongo gato nagateyemo igiti, nkeneye ko gifasha umwana aza ku ishuri kurya yize, nkeneye kurya mwana aza kwiga, sivyo? ahagira kabiri mbe none ko agomba kwigunda ku butegetsi muri uwo mwanya, ni kubereka kibaza ko muri umunagwa keneye gutwara kujyatwara igihugu. Ubu bwa mbere na mbere, ubwa mbere agitwara yatwaye neza. Ubu naho abana dufise bahije amashuri bicaye ngaho, ivyo birababaje abavyeyi. Ku kibazo ca kigira kabiri, ku kiringo kigira kabiri, ku kiringo kigira gatatu yarahejeje ubu kuvyo bagize iyarusha amasezerano bagiraniye nabisabandi ntatogwe abari mu mugambwe wiwe muri se mugabo umukuru w'igihugu areka agitwara ubwa mbere yaratwaye neza, araduha ibibondo biravugwa ku buntu, abavyeyi bari bariko ku buntu, ariko mu nyuma abantu barapfuye bahoga ubusa ubugira kabiri. None ubu intwayi kwitoza kugira gatatu naho abandi nabo baje ibibondo, abantu barize nk'uko yize batware nabo bagira icyo bacikiye ku banyagihugu. Nimba abanyagihugu basanzwe ibintu babibona uko, nimba bari bafise ibi vyiyumviro bataciye no kwishure ngo basome ibwirizwa shingiro, nimwiyumvira abantu nabo bize, abantu bashobora kwisomera ibwirizwa shingiro, abantu bakurikiranira hafi ivya politike ingene biyumvira ico gihe. Ibi bintu rero umukuru w'igihugu yariko aravuga birumvikana yuko yakwevye ibibazo yategerezwa gutangira inyishu, acatisha avuka umuntu, aramutuka, amugira iyondoyondo, aramwambura agashambara. Watutse umuntu ukamugeseza, mu Kirundi bavyita kumwambura agashambara. Umukuru w'igihugu yoja ahantu agasubira kiyumvira kuri aya majambo yavuze. Aya majambo sinibaza yuko hari abantu benshi yoba yarubatse, barashobora kuba bariho abo aya majambo yahezagiye mu mbabarire. Nuko rero nako kantu k'aba banyagihugu nagomba yuko musubira mukiyumvirako. Nimba abanyagihugu bato bato basanzwe biyumvira uko, nimwiyumvira abantu bize nabo bashobora gusoma, bashobora gukurikiranira hagufi ivya politike ingene biyumvira ico gihe. Mwiyumvire n'igituma umukuru w'igihugu yoba agomba kwibukiririza ivyabaye mu mwaka wa 2015. Mbega tugumye twiyumvira uko, hari ahantu igihugu c'u Burundi cohava kigashika? Reka ndangize ndabasaba kugira umwihwezo kuri aka gafoto. Mwiyumvire ivyabaye mu 2015, eka mbere n'ivyabaye yindi myaka, mugerageze mubihuze n'aka gafoto, kumbure muraza kugira ico mubivuzeko.